abantu barenga 70 bishwe n'abatutsi, haje ikigwi c'abatutsi kidushwaramwo, hanyuma kiraturigita, bamwe kirabaturirira mu ntoze mu madari y'amazu nzu y'igisenyeri, abandi ku maparuwase, abandi badushorera ahantu mu gikumbu cyo hepfo ya diocese ya Ruyigi batwiciraho. Novuga yuko uyo avuga ibintu nk'ivyo, yuko ashaka gucumita imbugita mu mitima y'abasinzikaye, n'umwicanye mu bandi, niko nobivuga. Turi kwigenekerezo rya 21 Gitugutu umwaka wa 2023, uko mwamaze kuvyumva Radio Réveil la voix de la justice yamaze kubashikana i Bruxelles mu Bubiligi, neza na neza kuri Église Saint-Marc Rue de Frey numero 74 ako, ahabereye inkuka y'imisa yo kwibuka ku nshuro igira 30 isabukuru y'igandagurwa bunyamaswa ya nyenicubahiro Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu c'u Burundi yagandaguwe inyuma y'amatora bari bahejeje gutsinda mu mwaka wa 1993. Kuri mikro turi kumwe n'umwe mu bitabiriye ivyo birori, reka tumuramutse yongere yidondore abariko baradukurikirana. Madame Space, sinzi uko mutwumva? Ego ndabumva. Murashobora kuramutsa bamwe baradukurikirana, mwongere munabidondore. Ndaramukije abariko baratwumva, nitwa Space Ndayizeye, nkaba umurundi avuka mu Ruyigi. Ego. Gabo nkaba mba mu gihugu c'Ubudagi. Uyu munsi mwitabiriye ibirori vyo kunamira ku nshuro igira 30 umuhisi Melchior Ndadaye yagandaguwe inyuma y'amezi 3 atowe. Ivyo birori mrimwe mu bihimbariza neza na neza hehe ku batahazi? Ku batahazi mu gihugu c'Ububirigi. Ego. Je naho mba mu Budagi, navuze nti reka nje kwifatanya n'abandi kuko imyaka 30 iheze umuhisi bamugandaguye, ndetse nabo twari kumwe naje mucika cumu, bavuga nti turi kumwe n'abandi barundi tugahimbaza tukibwira abagandaguwe n'uyu mukuru w'igihugu wacu twari twitoreye bagandaguye. Nabona ko byabaye vyiza yuko nogenda kwifatanya n'abandi aho hantu mu Bubirigi, ni ku mutagatifu, isengero ni ku mutagatifu Mariko muri Ucre, niho hatanguriye iyo misa kuri iryo sengero na Patiri Daniel. Haruhande ya Patiri Daniel, ndazi yuko abatari bake baramuzi Daniel Nahimana. Hari abandi bategetsi babo baba bavuye nko muri ambasade y'u Burundi boba baje kwifatanya namwe muri ivyo birori? Ego bari bahari, nk'userukira igihugu c'u Burundi mu Bubirigi niho yarari, yavuze yashikirije n'ijambo, yo akaba nawe yari umushingantahe Teresio Ntahiraje. Ego. Ba rero n'abakorana nabo nyene bari ngaho uyu munsi baje kwifatanya natwe. Ego, mu muryango wa Melchior Ndadaye hari abo babashoboye kuhashika muri ivyo birori? Ego hari habari bahari, novuga nka mushiki w'umuhisi Melchior Ndadaye yitwa Yasenti, niho yarari mushiki we. Hakaba hariho n'umuhungu wa nyakwigira nyene Perezida Ndadaye, umuhungu wiwe niho yarari. Ego, hari abo babashinze intahe muri ivyo birori,
cyane cyane nk'umuryango wa nyenicubahiro nyakwigendera President Ndadaye Melchior. Yego cyane, ego nk'uyo mushiki we yashinze intahe yavuze ibitari bike. Ego twibaza yuko tuza gukurikirana intahe yashinze. Space mu bihugu c'amahanga haraciye imyaka itari mike, iyo hageze igenekerezo ry'uno munsi, igenekerezo rya 21 ukwezi kwa 10, n'igiki mwibuka cyane cyane yuko tuba turimo twunamira abahitanywe n'abatembagaje ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Mwe iwanyu nko mu muryango muba mugiye kwibuka abandi, hari habo mwabuze namwe mugenda haruhande yo kunamira umukuru w'igihugu, hari abandi namwe mwabuze mu muryango iwanyu mugenda kunamira? Ego uyu munsi n'ukuri n'uwagahinda mu bisanzwe, kuko kwibuka baduteye amaganya mu kwica mu perezida twari twitoreye, abanyagihugu isinzi bakamugandagwa atamaze n'igihe kininiya aturongoye, hanyuma kandi bigahitana n'abarundi batari bakisinzi bagiye baricwa batazi ico bariko barazira, haca hakwirikirana ubwicanyi kagahomera buno. Aho nibuka nka jewe naho nari mperereye mu Ruyigi, nagahinda gose kuko hapfuye abantu barenga 74, nkaba nasigaye ndi jenyene. Nkumbure hoba hariho nk'umwe canke babiri baba barasigaye icompa nkumva ko baba bakihari, mugabo aho nari mperereye navuye mu bantu 74 na jewe, no kubera Imana ikura nyene ikura kure, naje nasa n'uwo baheraheje, kuko n'ubu ndafise ubumuga butari buke natewe n'abo babisha, abo bicanyi. Ego abo bantu 70 barenga 70 bishwe n'abandi? Abo bantu barenga 70 bishwe n'abatutsi, haje ikigwi c'abatutsi kidushwaramwo, hanyuma kiraturigita, bamwe kirabaturirira mu ntoze mu madari y'amazu ku nzu y'igisenyeri, abandi ku maparuwase, abandi badushorera ahantu mu gikumbu cyo hepfo ya diocese ya Ruyigi batwiciraho. Iyo uno munsi wumvise nk'umuntu nka Charles Mukasi arimo aravuga yuko 1993 yuko hakozweho nyabwoko ku bwoko bw'abatutsi, we ayo majambo yakira gute nk'umwe mu barokotse muri abo bantu barenga 70 bishwe urorera? Novuga yuko uyo avuga ibintu nk'ivyo, yuko ashaka gucumita imbugita mu mitima y'abasinzikaye, n'umwicanye mu bandi, niko nobivuga. Ari uwo mbarira novuga ntiyikebuke, kuko abantu nk'abo ntibazoshobora gukiza igihugu, bazoshobora gukiza igihugu ngo igihugu gisubire mu mutekano. Boza bararaba n'ukuri ibintu bashikiriza ico bifasha mu mitima y'imbabare. Madame Space, ni giki usaba leta y'u Burundi cyane cyane kiraba ubwo ruhafu ruhambwemwo abantu barenga 70 uno munsi bigaragaza ku mafoto yuko rutitaweho neza? Icyo nosaba leta nuko yo vyihweza neza, hakaja icibutso gituma abo bantu bibukwa, kuko abo bantu batawe nk'abatabwa mu kinogo rusangi, kuko nyene batawe hamwe, kuko uwo mwanya ingwano yari iteye ubwoba, nta buryo bwari buhari bwo ku bafuba iteka. Ico gihe babashizwe hamwe n'abiwabo bari bashwiragiye, bahungira mu mahanga, abandi bagahungira mu ishamba. Baheza rero abari bahegereye babafuko, mugabo hasa nahibagiwe
ko leta rero ishiraho icibutso hanyuma kandi bakama bahibuka kuko abana b'abarundi bahahoneye ngaho ntiboheza ngo bibagirwe iyo mva bakama bayigarukiye ko ari ayo matariki no mu bindi bihe abashoboye kuhashika bakagenda bakahasukura na cane cane leta ariko ikabifata nka kama ko abo bana b'abarundi bazize ico bari yego kandi batihaye nosaba nk'itariki nka 24 kuko benshi niho bahonejwe yuko nkatera kama begereye muri iyo micungararo n'abari kure bafise yababo kuko abantu barashwiragiye bafise ababaho hantu izo tariki 24 ndabateye akamo n'ukuri ko bo kubitiraho bakagenda kumviriza kwibuka abo bantu itariki 24 z'uku kwezi nyene kw'icumi yego kubasabira bifatanye n'ababo bazoba bahari na jewe ndi kumwe nabo nzogerageza kwifatanya nabo kuko ndi umwe muri abo yasigaye yego kumva ivyo bintu vyashitse aho hantu hama bikaba basa n'ikumenga vyaribagiwe. Ego Madame Space tugukengurukire kuri aka kanya ufashe ukavugana na Radio Réveil kukira ishirahamwe Renape Burundi. Naje ndabashimiye cyane. Muce mubandanya mudukurikirana mwumvirize uko ibirori vyose vyagenze ibishinga ntahe vyatanzwe na bamwe n'abandi ndetse harimo n'inkuka ya misa yasomwe na Patiri Daniel Nahimana. Mugumane natwe. Barundi kazi Uburundi bushasha mwaraye mutoye bugiye kurangwa n'iki? Ubwa mbere amahoro kuri bose. Nkuko mubizi mu myaka iheze igihugu cacu caraguye mu isanganya akatari gake. Umubabaro abarundi bagize wabahaye umutima wo gukunda amahoro kurusha. Koko biraboneka ko abarundi munyote wa mahoro. Amahoro mu gihugu cyanyu, amahoro mu makomine yanyu, amahoro mu mitima yanyu, amahoro mu ngo zanyu. Ayo mahoro tunyotewe twese tugiye kuyaharanira twivuye inyuma. Uzoza ashaka kutwononera umutekano uwo ari we wese naho azoba yitwaje iki azomenye ko azosanga abarundi miliyoni n'imiliyoni bahagaze bwuma baharanira ayo mahoro. Baharanira ayo mahoro twagwaniye kandi twaraye dutsindiye. Ubwa kabiri Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose. Guturubika umuntu, gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya, gufungira abantu busa canke kubafunga bitajanye n'amategeko, kutubaha umuntu ngo nuko atifise. Ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha. Ubwa gatatu Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ubumwe nyakuri mu Burundi, kubera ko ubumwe bw'abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo yo gukumirana yo kutubahana. Tugiye gukosora iyo ngendo mu gushira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose, mu kwitwararika isabikanywa ry'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose bo mu ntara zose, mu gushira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko, ntihagire uwitwaza itunga canke amamuko ngo akandamize abandi. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ukwishira n'ukwizana kuri bose. Uko kwishira n'ukwizana kuzobonekera mu mwidegembyo w'abanyagihugu, mu nyifato ya demokrasi muri byose. Abantu barongorwe nabo bitoreye kuva hasi gushika hejuru, abantu baserure ivyumviro vyabo atangomanzi. Ubwa gatanu Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ingendo yo gushira imbere ibikorwa. Mu Burundi tugira Imana, dufise abanyagihugu bakunda ibikorwa.
uwo mutima wo gukunda ibikorwa tuzowushigikira kugira ngo tugwize umwimbu muri byose, turonke ibyo dufungura n'ibyo dushora mu masoko. Gushira imbere ibikorwa ntibiraba abakoresha isuka gusa, biraba abarundi bose, abarimyi, aborozi, abanyakazi b'amasosiyete, abakozi ba leta, abadandaza, abahingura utugenegene. Dusabye umwe mu bimwerekeye gukura amaboko mu mpuzu, duhiganwe turushanya umwete wo gukora, gutyo tuvana igihugu cyacu mu bukene, dushikire ya majambere azodukomereza iyi ntwaro ya demokarasi, kuko nakarengo mu nda harara inzara hakazinduka inzigo, iyo nzigo nayo ikaba ariyo nkwezi y'induru. Ubwa gatandatu, Uburundi bushasha bugiye kurangwa no gusabikanya itunga ry'igihugu. Ni ukuvuga ko duhakanye ingendo zahitiye zo kwigungira, zo gukumirana, ari vyerekeye itunga ry'igihugu, ari vyerekeye imigambi y'iterambere, ari vyerekeye amashuri, amavuriro, ari vyerekeye akazi mu bisata byose. Abarundi dutegerezwa kubisabikanya mu ntara zose, mu moko yose, mu bantu bose, kugira ngo umwe wese aronke ico cyose afitiye uburenganzira atawandya wangura. Ubwindwe, Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'umwitwarariko uhagije mu gutunganya no mu kubungabunga ivya leta. Abazoba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe. Itunga rya leta ntirisesagurwe canke ngo rinyuruzwe. Uwuzokorakora mu itunga ry'igihugu, uwuzorisesagura azobahemukiye abanyagihugu, azobahemukiye Uburundi bushasha, nawe abanyagihugu ntibazomubabarira. Barundi kazi, mu mezi atandatu ari imbere tuzokwitwararika gutunganya ibikorwa bikuru bikurikira. Ubwa mbere, mu maguru masha tugiye gutegura itegeko ryo kugirira ikigongwe abafunzwe imbere y'itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1993, ari abafungiwe politike, ari abafungiwe ibindi vyaha, kugira ngo abo bene wacu nabo bave mu mvuto, baze badufashe kubaka Uburundi bushasha. Dusavye abarundi bose kuzohakura akarorero ko kurekurira umwe wese abo bamugiriye nabi, kugira ngo dutangure Uburundi bushasha dufise imitima mishasha, imitima yera de. Bwa kabiri, tugiye kwitegurira bikwiye itahuka ry'impunzi z'abarundi. Turazi ko benshi mu barundi bari hanze bariko baritegurira gutaha. Mu maguru masha tugiye kurungika intumwa mu bihugu duhana imbibe n'iburaya, kugira ngo zitohoze neza abashaka gutaha uko bangana, zitohoze neza ivyo bakeneye. Hanyuma izo ntumwa zigarutse, tuzoca dukoranya inama y'amashirahamwe asanzwe aterera muri ico gikorwa, hamwe n'abazoba baserukiye leta, kugira ngo twegeranye uburyo bukwiye bwo kwakira abahunguka. Ubwa gatatu, mu maguru masha ubushikiranganji bwose buzokwiga politike yerekeye ibitegerezwa kurangurwa muri ubwo bushikiranganji. Iyo politike nshasha itegerezwa kuzokwirikiza programme ya Frodebu n'ivyumviro nyamukuru twashikirije abarundi igihe twariko turahiganirwa kurongora Uburundi. Ubwa kane, muri aya mezi atandatu ari imbere tuzobandanya gutegura ivyerekeye amatora y'abamusitanteri hamwe n'abashingantahe barongoye imitumba. Nico gituma ibwirizwa rigenga amakomine rizotegerezwa kwigwa n'inama nshingamateka, ku buryo abanyagihugu baronka muri iryo tegeko uburyo burashe bwo kwitorera ababarongora mu makomine, biciye mu mahiganwa y'abitoreza ibibanza byo kurongora imitumba, amakaratiye n'amakomine. Ubwa gatanu, leta izokwihutira gusubiramwo
iringanizwa rya wa mugambi ugira gatandatu utegekanya ingene imigambi y'iterambere izorangurwa nkako uwo mugambi ugira gatandatu wari waringanijwe n'iyi leta itubishije yisunze ivyumviro vy'umugambi watwara ico gihe. Dutegerezwa rero gusubiramwo uwo mugambi twisunze programme y'umugambwe sawa nyafrodep. Bwa gatandatu tuzokwihutira gutegekanya kundi gusha ingena amafaranga ya leta ategerezwa gukoreshwa. Ni naco gituma tuzogiriranira ibiganiro hamwe n'abaserukira cacu gigaca amafaranga mpuzamakungu hamwe n'ibanki y'isi yose kugira ngo twumvikane ku mfashanyo n'ingurane igihugu cacu kironka n'uburyo ayo mafaranga ategerezwa gukoreshwa. Muri ivyo vyose tuzoshira imbere ico cose gishobora kugirira akamaro igihugu cacu na cane cane mu vyerekeye guteza imbere ubutunzi. Ubwindwi mu minsi iri imbere tuzotegura twongere turemeshe ibiganiro mu makomine, ku mitumba, mu makaratiye, mu makambi y'abasoda. Ivyo biganiro bizoba bifatiye ku ngendo n'inyifato nshasha bitegerezwa kuranga abarundi muri ubu Burundi bushasha. Iyo ngendo niyo nyifato bikaba ari ibi: gusonera agateka kazina muntu, guharanira no kubungabunga amahoro, kubahana, kwihanganirana, gukunda ibikorwa no gushira imbere ubwira n'ubukerebutsi, gushira imbere ubutungane kuri bose muri byose, kwigiza kure ico cyose gitandukanya abantu kikababuza kwihanganirana biciye mu moko, ku ntara, ku miryango, ku madini n'ibindi. Iyo ngendo niyo nyifato nshasha bizotegezwa kwigishwa mu mashure yose kuva ku ntango gushika muri kaminuza. Barundi kazi, Uburundi bushasha twinjiyemwo n'ubwa bose, nta nyagupfa nta nyagukira. Twese dutegerezwa kubugwanira, twese dutegerezwa kubungabunga, twese dutegerezwa kubwubaka, nabwo butegerezwa kutubera icugamo c'amahoro n'iterambere kuri bose. Turasavye rero ntihagire n'umwe yikumira, ntihagire n'umwe yigira sindabibazwa. Twese tugira urunani rw'intamenwa maze demokrasi ivyagire mu gihugu, abarundi bishire bizane, batunge batunganirwe, tuzohore twiyaga umugani amabi yari yarakataje abarundi kuva turonka intayo kwikukira. Ndangije ndabifuriza amahoro mu mitima yanyu, amahoro mu ngo zanyu, amahoro mu gihugu cacu. Imana iduhezagirire abarundi n'abarundi. Murakoze. Nyakubahwa ambassadeur, batumire batandukanye, mwaramutse. Kuri uno munsi twibuka isabukuru ibabaje igira 30 yigandagurwa ry'incungu ya demokrasi. Nyakubahwa Melchior Ndadaye, nagira ndabahe igishinga ntahe gitoya cane. Melchior Ndadaye ninde? Yavutse igenekerezo rya 28 kwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1953 ku mutumba wa Murama Inyabihanga. Yari imfura mu muryango w'abana 10, abahungu 4 n'abakobwa 6. Muri abo bana 10 uno munsi hasigaye abakobwa 3 gusa. Honorable Denise, jewe nyene ya Sente ndabavugisha, na Sofia ari muri kino kibanza. Yagandaguwe bunyamaswa ku myaka 40, asiga inyuma yiwe abana 3 b'imyaka mike cyane. Uwa mbere uwihuse Moya Geva ari muri kino kibanza. Ryinkanga Lectica atari kumwe natwe kubw'ingwara. Ezako Marie Libertas uno munsi ari Bujumbura iruhande ya mama wiwe. Nuko twakuze tutari kumwe n'umuvukanyi wacu kuko yari yahunze igihugu
mu gihe c'ugwimo w'igihumbi kimwe amajana 972, ariko twari tuzi yuko dufise umuvukanyi mu mahanga kuko abanyamuryango bahora bagenda kumuraba kenshi gashoboka ahari mu Rwanda. Haruhande yuko yari umunyepolitike, yari umuntu yaha agaciro kanini cyane umuryango wiwe, nkuko tubikesha abavyeyi bacu. Nk'umwana mukuru mu muryango yari afise vyinshi bimuraba. Imbere yuko aja ku ishure Imbogora ibirometero 12 n'amaguru, yategerezwa kubanza kuja kuvoma amazi ku isoko. Inyuma y'ishure yategerezwa kucaja gucunga ivyorogwa vyo muhira. Aho nyene kabana karyo keza kuri we ko gushobora gusubiramwo ivyigwa vyiwe kugira ashoboye kunonosora icigwa c'igifaransa. Nk'akarorero, yaganira na bagenzi biwe mu gifaransa, bagahanahana amakuru ku vyo abavyeyi babo baba bariko barategura nk'ifunguro rya nimugoroba. Yarakunda cane gusoma, yari umuntu yitaho cane kumenya vyinshi. Ico nibuka neza nuko igihe yagaruka avuye mu buhungiro mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 983, hari ku kagoroba mu masaha ya saa 12 bwari butanguye kwira. Aho nyene no twumva ugwamo gwinshi rw'imoto, amatara yago amurika umutumba. Twese twasohotse mu nzu twiruka tugenda kuraba ako karoruhore. Cari gitangaro kidasanzwe dusanze ari Mariki agarutse mu mpezo yiwe. Twari turyohewe cyane gose. Naho nabona kandi umuvyeyi wacu mama aryohewe gose, yihutiye ubwo nyene guca igitoke kugira mutegurire ifunguro. Ndibuka kandi yuko yampaye amahirwe agira kabiri. Urugero ubwo kumenya mu kibazo ca leta gwari hasi cyane inyabihanga. Niho yanyandikisha mu mwaka wa 6 ku ishure ritoya ry'Imusinzira, nabana nawe n'umuryango wiwe muri quartier Shatanya Itega. Niho mu nyuma uwo mwaka nyene namenya ico kibazo ca leta kitari gisanzwe catanga uburenganzira bwo kuja mu ciciro ca kabiri c'amashure yisumbuye. Nzobandanya ndabimwibukirako. Ndibuka kandi umunsi umugambwe Frodebu utsinda amatora igenekezo rya kabiri ukwezi kwa 6 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 993. Niga mu mwaka wa mbere mu gisata c'ubuhinga arico B, Première Scientifique B, mu ishure ry'indaro ry'Igenda. Aho nyene muri ico gihe c'amatora abatutsi batubwira yuko nta muhutu azopfa agiye ku butegetsi, ngo kiretse umuntu w'inkoho uzoba warazivye. Ivyo vyasigura yuko bitashoboka. Uko vyari biri kose ntitwashobora kwishura, nubwo hari amajambo yavuga ati susuruka, hagarara bwuma, twebwe twagumye dukanye. Nuko ibihe vyabaye bibi, no twamenya yuko umugambwe Frodebu watsinze amatora ku rugero runini. Twariyegeranije uwo munsi mu cumba kimwe cyo mu ndaro ko twabona ko tutashobora gusohoka. Nuko rero baramenye urugi, badusanga indani, badusuka kwa amazi acafuye cyane. Twavuye muri iyo ndaro nk'inkozi z'ikibi, ariko twaragize amahirwe kuko babiri mu bagenzi bacu b'abatutsikazi, Aline na Kefi, bo bari basanzwe baba inyuma y'indaro, baradutwaye kugeza iwabo. Mama wabo yatwakiriye neza iryo joro, aradufungurira ndetse aranaturaza. Nabo nyene kandi baratutswe cyane kuko umuryango wabo wari watoye Frodebu. Hagati y'utuzitizo uwo Kefi Kezimana uno munsi akabasanzwe ari umushinga w'amateka mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Umunsi ukurikira nagiye Bujumbura ku muvukanyi wanje, niho namubwira ivyabaye vyose. Ambarira ati ntugire ubwoba, igisata c'indero no mwitwarariko wanje. Ikibabaje abansi ba demokarasi ntibamuhaye ayo mahirwe yo gushikana indoto y'Uburundi bushasha yakunda cyane. Muri iryo joro ridasanzwe ry'uwa 20 ishirwa 21 ukwezi kwa 10 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 993, hagati aho nari nahinduye ishure. Nari mu ishure ry'indaro ryitwa NF, no munsi kaba ryitwa Lycée Sainte Thérèse. Ndibuka yuko ntari imeze neza iryo joro
ntazi ikibitera, sinigeze mfunga amaso. Umunsi ukurikira niho naja mu cigwa ca shimi nk'uko vyari bisanzwe, ariko sinashoboye kwimura ivyo nategerezwa kwimura nk'uko bitegerezwa kuko nari numva mfise ubwoba mu nda. Inyuma y'iminota mike niho nahamagagwa n'ubuyobozi bw'ishure. Umuyobozi ambwira vyose. Guhera uwo mwanya baciye banyigeza muri eveshe y'Igitega aho nagumye indwi zitari nke. Ntituzigera twibagira ivyashitse, tubana navyo tukagerageza kubandanya vya nabi. Mu kurangiza nagira nshimire ubwa mbere Abe Daniel ibihe vyose yamye ku ruhande rwacu. Nagira nshimire kandi nyakubahwa ambassadeur nabo bakorana kuri iki gikorwa batunganya uko umwaka utashe. Nshimire kandi namwe mwese muri ngaha ndetse na chorale yitanze kadushira mu bihe byo kuryoherwa. Mwakoze cyane kunkurikirana. Je remercie de tout cœur les 5 intervenants qui ont ravivé à nos cœurs le souvenir sacré de celui qui fut le tout premier président congolais élu au suffrage universel. L'assassinat du président Dadaye rappelle l'évangile que nous venons d'entendre. En roi célébrer les noces de son fils. Quelle joie! Quel bonheur! Mais ces sujets ne voulaient pas se réjouir avec lui. Avec le président nouvellement élu, le Burundi était en liesse, une ambiance bon enfant. Partout, une joie éclatante. Des milliers de réfugiés qui entraient en masse dans l'Ondexi, des caisses de l'État qui débordaient. Tellement les citoyens avaient le plaisir de contribuer à l'effort commun de la reconstruction nationale. Fini les exclusions ethniques, fini la peur d'un pouvoir dictatorial. Chacun peut s'exprimer librement. On n'a rien à cacher. Nous sommes tous des citoyens libres et égaux. Mais tous, nous n'entendons pas de cette oreille. Les témoignages nous révélent une autre manifestation hostile. Dans le petit bout fermé, la rage gronde. Jamais nous ne supporterons quand Hutu dirige le Burundi. Dans l'Évangile, le roi tout heureux envoie des messagers dans toutes les directions pour inviter les gens aux noces. Et contre toute attente, il rencontrait un refus catégorique, doublé d'injures, de menaces. Certains furent même tués. Le président Dadaye invitait tous les Burundais, sans exclusion. Il invitait les petits comme les grands, les pauvres comme les riches, les Hutus comme les Tutsis. Il voulait marquer le coup, sortir le pays de la grisaille, ouvrir une ère nouvelle où chacun pourrait s'épanouir. Mais certains lui ont opposé une fin de non-recevoir. Ceux qui venaient de perdre aux élections, ils avaient conduit le pays dans le gouffre de la mort. Les années 1965, 1972, au gouffre de la haine, au gouffre de la misère. Mais ils s'accrochaient au pouvoir. Non seulement ils se sont opposés au président Dadaye, mais ils l'ont arrêté, l'ont fait sortir du palais, l'ont torturé jusqu'à lui ôter la vie. Sans le savoir, une page d'évangile s'écrit avec le sang du président Dadaye, le sang de Burundi, victime de l'extrémisme d'un petit nombre de gens
une cruauté sans pareil. Ce sera au début d'un long carrière où des milliers d'innocents vont passer de vie intraitable dans un massacre qui n'avait pas cherché. Chers frères et sœurs, nous sommes venus prier car nous sommes conscients que le Burundi a vécu une des pages les plus sombres de son histoire. Nous sommes convaincus que nous pouvons faire la différence avec notre foi en Dieu, notre amour du prochain et notre espérance en un monde meilleur. Notre vœu le plus cher est que ce qui s'est passé le 21 octobre et durant les 10 années de guerre civile ne se reproduise plus, même à égal. Cependant, nous n'avons aucune garantie, puisque les coupables se sont dilués dans la nuit et n'ont jamais été inquiétés. Et que même encore aujourd'hui, les individus affirment haut et fort que c'est le président Ndadaye et son équipe qui avaient planifié en génocide. Son groupe est toujours actif et cherche à influencer l'opinion publique. Prions avec ferveur, priez pour Marie, afin que ces gens sortent de leur égarement mental, par l'émotion. Soyons actifs et prenons des initiatives pour que notre désir de cohabitation pacifique et de citoyenneté pour tous devienne réalité. Soyons inventifs pour gagner les cœurs blessés. Notre courage. Ni no kuri ayo majambo nyene dusozerereye ko kino kiganiro kuri mikro mukaba mwari muteramanye na Prof Deo Munezero kubwa RNAP Burundi. Kaba wipfuza kugira ico ushikirije canke guterera Radio Réveil, urashobora guca utora information zose zikenewe kuri iyo karata iri kuri ekra yawe, hama ugashaka kuturondera tukaguha intumbero y'ingene ubigenza. Naho utaha Imana ibandanye kubahangaza, abariko barahimbaza uyu munsi mukuru mubandanye muhimbaza mu mutekano ntangere. RNAP Burundi na Radio Réveil ikukira, tukaba twifatanije namwe mwese aho muri mu mpande zine z'isi mwagiye hamwe kugira mushobore kwibuka incungu ya demokrasi twabuze tutanka. Naho utaha, bye bye.